uyu munsi duclôture urukurikirane rw'ivyizerwa twatanguye vyegeranijwe muri acronyme ya TULIP, aho twavuze la dépravation totale, la dépravation total depravity, twaravuze unconditional election, yo U tuvuga ko ari election inconditionnelle, hanyuma L turavuga ko ari limited atonement cyangwa expiation limitée cyangwa rédemption particulière, turavuga grâce irrésistible, I irresistible grace, ariko ntitwari bwavuge iyo P ariyo the perseverance of saints, la persévérance des saints. Turavuga kuri ico cizerwa turaza kurangiza twerekana ingene hari ubumwe hagati y'ivyo vyizerwa bitanu bigize ivyo twita ivyizerwa vy'agakiza. La persévérance des saints, dutanze definition isanzwe, ni icizerwa kivuga ingene abo Imana yatoranije kuva kera muri Kristo Yesu ikabacungura mu mwana wayo Imana ikunda, ikabakira biciye mu rupfu Kristo yapfuye kubw'abatoranijwe n'Imana, hanyuma ikabahamagara biciye mu mutumiro w'umwihariko wa mpwemu yera, hanyuma ikabeza ibezesheje mpwemu yera kw'abo bantu batazokwigera bava muri ubwo buntu bw'Imana burundu canke ibihe vyose, ahubwo ko bazoshishikara gushika kw'iherezo kandi ko bazokizwa ibihe vyose. Iki cizerwa naho gikunda gukoreshwa nk'aho umenga gihereza umuntu une certaine sécurité, nk'aho umenga bihagaze ku muntu, kugira ntange ibintu bitanu bihagaze ku Mana ico cizerwa gihishura. Kenshi ico cizerwa turakivuga tuciherereza ko rwose, ariko ndashaka kuvuga ibintu bitanu mu burangamutima bw'Imana ico cizerwa gihishura. Ubwa mbere na mbere, ico cizerwa gihishura urukundo rw'Imana. Hariya mu Baroma 8:35 gushika 39 havuga ngo ninde azontandukanya n'urukundo rw'Imana? Mbega ni iki? N'urupfu n'ubugingo n'amarushwa, kuko menye neza ko kuko nzi neza naho vyoba iki nta kizontandukanya n'urukundo rw'Imana. Nigeze kumva umuvugabutumwa azwi cyane Marcelo ariko arigisha yuko ibi bisobanurwa ko umukristo yiyemeza yuko we atazova muri urwo rukundo rw'Imana, ko iyo menye neza ihagaze kuri determination, ukwiyemeza k'umuntu. Ariko uravye neza muri kino gice cyose c'8 aya majambo Paulo ntayavuga kubera we yizeye ko azoguma muri ubwo buntu bw'Imana, mugabo ko azi neza ko urwo rukundo rw'Imana rutazomurekura. Apana we kuko yizeye ko atazorekura Imana, ahubwo ko urwo rukundo rutazomurekura. Iki cizerwa cerekana urukundo rw'Imana n'inkomezi z'urukundo rw'Imana, ububasha bw'inkomezi z'urukundo rw'Imana. Nizera cane yuko iyo cizerwa tukirimbuye ntibihagaze gusa kuri twebwe ngo jewe ivyo nokora vyose ngo ndazi ko ntazotakara ibihe vyose, ahubwo bitwereka ingene urukundo rw'Imana rutarekura ico rwafasha. Ubwa kabiri, kino cizerwa kitwereka l'efficacité ya intercession ya Yesu Kristo. Ahanini mu Baroma 8:34 Bibiliya iratwereka muri rwa rukurikirane rw'ivyo Paulo ariko aravuga ati ninde azorega ab'Imana, intore z'Imana? Ninde? Mbega ni Kristo? Oya, uwo niwe abavugira, uwo niwe abatsindanishiriza, uwo niwe ahagaze iburyo bw'Imana kandi arabingingira, arabasengera. Tubona nyene ahanyene mu Baroma, tubona urufatiro rwo kwizera Paulo afise ko atazotandukanywa n'urukundo rw'Imana. Avuga ngo mbega ni Imana kandi arizo batsindanishiriza? Mbega ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo kandi ari we yapfuye? Ibisumba yarazutse iburyo bw'Imana bitoye ko aradusengera. Biritubwira yuko abo
ico umwana asabye data ategerezwa kugikora. Hariya muri Yohana ica 11 ku murongo wa 42 hatwereka l'efficacité bw'ubusabane bw'umwihariko umwana afitaniye na data. Tubona Yesu avuga ngo jewe nari nsanzwe nzi ko unyumviriza ubudasiba, ariko ndabivugishijwe n'ishengero rihagaze ngaha ngo bizere ko ari wewe wantumye. Tubona Yesu avuga yuko data yama amwumviriza, ko ataco umwana yosaba data ngo akimwime. Rero aradusengera, kandi isengesho rya Kristo kubwawe yapfiriye ritegerezwa kwishurwa. Bwa gatatu, iki cizerwa co gushishikara kw'abera gushika kw'iherezo kandi ibihe vyose kitwereka ubukuru bw'Imana. Hariya muri Yohana 10 ku murongo wa 49 havuga ngo data yabampaye niwe aruta bose, ntawe ushobora kubashikura mu kuboko kwa data. Hanyuma jewe ngo na data turi umwe. Tubona iki cizerwa cerekana ko data afise ububasha bwo kuzigama abo yakijije, no kuzigama gushika kw'iherezo abo yatoranije. Arahambaye ngo data yabampaye asumba bose, asumba icaha, asumba twebwe n'intege zacu, asumba Satani n'ibitero vyiwe. Data adushikiriza umwana, hanyuma Kristo aducungurira data. Data arakomeye n'umwana arakomeye. Iki cizerwa giserura ubwo bukuru. Iki cizerwa kandi ubwa kane cerekana kandi kimeta en evidence ubwizigirwa bw'Imana, ubwizigirwa ku vyo yasezeranye. Muri Yeremiya mu mirongo iryoshe cane, ni Yeremiya 32 duhere ku 38 haravuga ngo kandi bazoba abantu banje, nanje nzoba Imana yabo, nzobaha umutima umwe wo kujana inzira imwe, kugira ngo bahore banyubaha gushitsa ibihe vyose, ngo baruhe baroranirwe hamwe n'abana babo bazoba babasubiriye mu gishingo. 40 kandi nzosezerana nabo isezerano ritazoshira, yuko ntazoraba hirya ngo ndabahebe ndeke kubagirira neza, kandi mu mitima yabo nzohashira kunyubaha, nabo ntibamveko. Haleluya! Umva ikintu Imana izokora, izotereka muri b'igitinyiro gituma batamuvako, hanyuma nayo yiyemeza kuzobagirira neza ibihe vyose, no kutazokwigera n'umunsi n'umwe imanka à sa promesse, imanka à son alliance, ko isezerano bagiriye ari iry'ibihe vyose, atakintu na kimwe kizorikuraho. Ugushishikara kw'abera rero guhishura ubwizigirwa bw'Imana kuri uko kwiyemeza kwayo kubo izokiriza muri Kristo Yesu. Twumve yuko amajambo Yeremiya ariko aravuga ku bijanye n'isezerano rishasha. Tugiye kurangiza ubwa gatanu, iki cizerwa gihishura icubahiro c'Imana. Icubahiro c'Imana kiragaragara biciye muri kino cizerwa. Yuda ni wavuga muri ya mirongo yiwe ya nyuma iryoshe cane, aravuga ngo murongo wa 24, ko murabizi ko Yuda igizwe n'igice kimwe, aravuga ngo ariko iyo ishobora kubazigama ngo ntimutsitare no kubahagarika imbere y'ubwiza bwayo mudafise agasembwa munezerewe cane, niyo Mana imwe yonyene umukiza wacu yadupfiye, Yesu Kristo umwami wacu. Ubwiza, icubahiro, inganje n'ububasha bibe ivyayo uhereye hose gushika n'ubu ugashitsa ibihe bidashira. Amen. Ishobora kuduhagarika imbere yayo atagasembwa dufise, ataco duhajije, ariko ivyo nugira ngo biheshe icubahiro. Amen. Ngira ngo murabona yuko kino cizerwa giserura urukundo rw'Imana, cerekana l'efficacité y'ukwinginga kwa Yesu Kristo. Icizerwa gihishura ubukuru bw'Imana, icizerwa gihishura ubwizigirwa bw'Imana, kandi kino cizerwa kigaragaza icubahiro c'Imana mu mugambi w'agakiza. Ariko naho bimeze gutyo, hari imirongo dusoma muri Bibiliya tukora ko kino cizerwa hari igihe umenga gitangiye kuguma gatonya. Mu mirongo myinshi twasomye imeze nk'amasezerano. Ego Bibiliya dusezeranira ko tuzoshishikara gushika kw'iherezo, yaheza igaca idusaba gushishikara gushika kw'iherezo.
mu yandi majambo gushishikara gushika ku iherezo ni isezerano ariko kandi ni n'ico dusabwa. Hano rero turabona imirongo imwe imwe itwereka yuko gushishikara atari isezerano gusa ari n'ico dusabwa. Hariya muri Mariko 13 gushika verset 13, chapitre 13 verset 13 havuga ngo ariko uzokwanduha gushika ku iherezo ngo ni wazokizwa. Hariya muri Korinto 15 umurongo wa mbere n'uwa kabiri turabona Bibiliya itubwira ngo 15 umurongo wa kabiri haravuga ngo bene data ndabamenyesha ubutumwa bwiza ubwo nababariye namwe mukabwakira kandi mukabuhagaramwo kandi mugakizwa nabwo asangwa mukibugumije nk'uko nabubabwiye kiretse mwoba mwizereye ubusa. Avuga ati nimba vy'ukuri mukigumije ubwo butumwa bwiza, nimba you hold fast, nimba muciyakosha kuri l'evangile. Abikolosayi 1:21 gushika ku 22, reka mbere dushikane kuri 23. Abikolosayi igice ca mbere umurongo wa 21 dushikane kuri 23, naho hari amajambo asa nayo atadusezerera gusa ko tuzoshika ku iherezo mugabo kandi anadusaba gushishikara gushika ku iherezo. 21 haravuga ngo namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera mugahindurwa abansi bayo mu mitima yanyu n'ivyo mwakoze bibi, none ubu yabuzurije nayo mu mubiri wiwe w'umuntu kubw'urupfu yapfuye ngo abashikare imbere yayo murabera mudafise agasembwa mutagira ico mwogawa. Nimumva yuko hari bisezerano yuko Kristo azodushikana imbere y'Imana atacu tugaweko, ariko 23 asangwa muhora mwizeye mushinzwe neza mutanyiganyiga mudatirimuka mu vyizigiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise bwavuzwe mu baremwe bose bo munsi y'ijuru, ubwo jewe Paulo nacikiye ubutumwa umukozi. Adubwira yuko tuzoshishikara gushika ku iherezo nitwa persevera muri evangile, nitwaguma twiyakosha ku butumwa bwiza. Aho hose batebeye kuri evangile kubera iki? Ni ukubera iyo evangile niyo ivyara ibintu bibiri muri twebwe, ukwizera kimwe n'ukumvira. Hari ibintu bibiri bigize ugushishikara. Paulo aguma basaba yuko baguma biyakosha kuri evangile. Abantu benshi bumvira yuko igituma dushishikara ari ibintu twebwe dukora, ariko ikintu gikomeye Paulo agaruka ko gifatanye n'icizego cyo gushishikara ku iherezo is the gospel, ni ivyizegwa bizima arivyo bivyara ukwizera hamwe n'ukumvira. Bidushikana ahantu rero tuvuga tuti mbega ya mirongo nayo Bibiliya umenga iriko itugabisha yuko ahubwo nitutashishikara tuzotakaza n'agakiza. Mbega ijya mirongo tuyitahure gute? Reka tumere nk'abayicako. Abaheburayo 12 ku murongo wa 14, Abaheburayo 12 ku murongo wa 14 hatubwira yuko utejejwe atazobona umwami. Mukurikirane kugirana amahoro n'abantu bose n'ukwezwa, kuko utejejwe atazoraba umwami. Mende majambo y'umuntu atakwarezwa tazobona umwami. Turabandanya hariya bigaratiye 5 ku murongo wa 19 kushika ku murongo wa 19 kushika ku murongo wa 21. Paulo amaze kuvuga ibikorwa bitandukanye by'akameremere k'umubiri, kandi muribuka ko ariko aratubwira hejuru yuko mpemu hamwe n'akameremere k'umubiri bigwana muri twebwe umuntu ntakora ico yifuza. Amaze kuvuga ibikorwa by'akameremere k'umubiri acarangiza avuga ngo abakora ibisa bityo ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Turarangiza Abaroma 8:13 hatubwira ngo kuko namba mwitondera iby'akameremere kanyu ntimuzobura gupfa, ariko nimwica ivy'umubiri ukora muvyicisha mwemu muzobaho. Iyi mirongo urabona yuko itubwira yuko hatabayeho ukwezwa, atajuri haratabwa n'Imana tuzora. Biratwereka yuko hatabayeho kwanca no kwica icaha muri twebwe hatazobaho kubona umwami. Hatabayeho kwihangana hatazobaho kuraganwa na Yesu Kristo.
mbega iyi mirongo itubwira ko dushobora gutakaza agakiza? Ahubwo iyi mirongo ni inkebuzo Imana ikoresha kugira ngo ishoboze abera gushishikara. Ni inkebuzo igihe uwera yofata ibisanzwe agakiza. Ni inkebuzo. Reka ndababwira, aya majambo ari mu kuri. Erega mu bisanzwe iyo atari ubuntu bw'Imana gusa, umwe wese muri twebwe yotakara. Abandone à nous-mêmes, umwe wese muri twebwe yotakara. Iyi mirongo niko yatubwira yuko dusamaye gatonya tuzotakaza agakiza. Iyi mirongo ahubwo iduhamagarira kuba maso, maze abatoranirijwe ubugingo budashira bagahabwa ubuntu bwo guhereza agaciro zino nkebuzo. Zino nkebuzo rero ni moyen de grâce ishoboza abatoranirijwe badafata minenegwa agakiza gushishikara igihe bariko barasamara. Ariko kandi imirongo itwereka yuko ugushishikara kudahagaze muri twebwe, guhagaze mu ngabire y'Imana. Atari uko umwe wese muri twebwe ari prone gutakara, ashobora gutakara. Ariko nimba umwe wese muri twebwe ashobora gutakara, ntibisobanurwa yuko tuzotakara. Ahubwo vyerekana yuko atari ubuntu bw'Imana atari muri twebwe yorokoka. Ariko kandi ubuntu bw'Imana turahabwa zino avertissement kugira ngo zizigame umutima w'uwatoranijwe mu buntu bw'Imana. Mu kurangiza kino cizegwa, ngira ariko barankurikirana yuko kino cizegwa kidasobanurwa yuko umuntu adashobora kuja mu ntege nke. Umuntu arashobora gusubira inyuma, ariko arashobora gusubira inyuma totally. Umuntu arashobora kumara igihe umenga yatakaye, ariko arashobora gutakara eternally. Aya majambo abiri turakunda kuyavuga ko kubera ari très important. Ku rugezo rugoye no kwiyumvirako, umushaha wigeze wamenye ubuntu bw'Imana kandi wavutse ubwa kabiri, urashobora kumara igihe wasubiye inyuma, mbere wihaye icyaha, ku rugezo womenga umuco wahagaritse kwaka rwose muri uwo mushaha. Ariko Imana mu gitangaza cyayo ikazigama itajya agakiza muri uwo mushaha gushika iryo tara risubira kandi rikaka. Ariko birashobora gushika umuntu agatakara, ariko ashobora gutakara rwose totally, cyangwa atakara ibihe byose. Ashobora gutakara n'imyaka 3 n'imyaka 5, ariko ashobora kuva muri ubwo buntu bw'Imana totally and eternally. Nizere yuko ibi bidasobanurwa yuko tudakwiye kuba maso, ko ataco bitwaye umuntu amaze igihe ari mu ntege nk'imyaka kanaka, kuko iyo myaka umuntu amaze ari mu ntege nke, ari mu vyaha kandi yaratoranijwe kandi akijijwe, hari vyinshi ahomba Imana yateguriye abera hano ku isi. Hari n'ivyo azohomba ibihe bidashira, kuko muri uwo mwanya atariko arabaho ubuzima butanga ivyamwa, ibihe bitazoshira, kandi ubuzima bufise n'impera, ibihe bidashira. Hari impera azotakaza ibihe bidashira, hari n'uburyohe n'umugisha atakaza akiri ngaha ku isi. Ku buryo ivyo rero bidakwiye gutera intege umuntu n'umwe. Muguma ari ubuhombe kutaba maso no kudashishikara mu kwizera no mu kumvira. Nizeye ko cizegwa carahezagiye kandi bikurikira ivyizegwa vyacu bitanu. Mu mwanya mu kurangiza tuza kuvuga ubumwe bino vyizegwa uko ari bitanu bifitaniye. Imana irahezagiye. Twarize bino vyizegwa bitanu vyose, ariko sinzi ko mubona ko kimwe dushobora gutandukanya n'ikindi. Hari igihe umuntu avyiga kimwe kiri ukwaco, mugabo atabona ubumwe bino vyizegwa bifitaniye. Ubwa mbere twahereye ku kononekara burundu kandi rwose, la depravation totale canke total depravity. Ariko kino cizegwa kidahari, ntihobaho unconditional election. Nimba umuntu yatakariye burundu rwose kandi ataciza na kimwe kiri muri we, bisabwa ko agakiza kiwe kazohagarara ku kindi kintu kiri inyuma yiwe, apana kiri muri we. Tubandanije dusanga uwo muntu yatoranijwe n'Imana, agatoranizwa agakiza. Imana ishobora kumukiza de façon arbitraire, ngo nuko yamutoranije gusa, yaragenye n'ingene izomukiza.
ahantu haca haza iyo twita la rédemption particulière. Igikorwa ca Yesu Kristo gitegerezwa gushika kw'iherezo. Yesaya ariko aritegereza umuzi wa Yesu Kristo avuga ati ivy'Imana igomba bizoshitswa neza n'ukuboko kwiwe. Umushumba wanje agororotse azotuma benshi baheshwa ukugororoka no kumumenya. Igikorwa ca Yesu Kristo ntigihari kugira ngo gitange possibilité ko abantu bashobora gukira, ahubwo gihari kugira ngo gitange l'assurance, la sécurité, la sûreté yuko Imana yatoranije ibakiriza mu mwana wayo, kandi muri yo bose bakizwa. Bivuga ngo nuko uciye mu irembo wese arakira agaturuka akaja mu cana, kandi iryo rembo ni Yesu Kristo. Iyo tuvuze ko TULIP, la dépravation totale, l'élection inconditionnelle, expiation limitée, hacaza ikintu ca la grâce irrésistible. Mbega kubera iki bamwe babwirwa ubutumwa bamwe bakabuhojeta ariko abandi bagatanga inyishu? Mbega batanze inyishu byavuye kuri bo? Kandi umuntu mukabere ko mukononekara kuri burundu ategerezwa nyene kuhojeta l'evangile kubera atashize igisigaye muri we. Aho rero niho haca haza ikintu ca la grâce irrésistible. La grâce irrésistible ni ubwo buntu mpemu yera atanga kugira ngo abo bakiri Imana yatoranije kandi ikarihira ikiguzi ikimazi mu musaraba ko bareponda ku gikorwa ca Yesu Kristo. Ariko uko bororekaye burundu, mpemu ya ategerezwa kuba kwegera akabanagura la nouvelle naissance kugira bashobore kwizera no kwihana la conversion. Murabona vyizerwa bifatanye cyane. Alors nimba bano bantu muri bo ataciza kiribo, Imana ikabatoranya batabibereye, bakarihigwa ikiguzi ku musaraba, bagahabwa ingabire yo kwizera no kwihana biciye muri mpemu yera. Mbega ugushishikara kwabo guhagaze kuri bo canke guhagaze kuri ico gikorwa c'Imana catangiye kuva kera hose? Twaje kuvuga icizerwa kijanye no gushishikara gushika kw'iherezo. Dusanga ku mpera ya vyose Imana yininahaza, yihesha icubahiro mu gushishikaza gushika kw'iherezo, kandi ibihe vyo gukiza ibihe vyose, sauver éternellement, no gushoboza persévérer jusqu'à la fin. Babandi yatoranije batabibereye, yatangiye ikimazi mu mwana wayo, igakwegera biciye muri mpemu yera. Ubu naho ikabashoboza gushishikara gushika kw'iherezo, kugira ngo kuva ku ntango hagati no kw'iherezo ry'umugambi w'agakiza habe ca kintu twita ngo solideo gloria. Imana yonyene yibereye icubahiro. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe yirarira, ariko avuga mu Efeso ca kabiri ati ubuntu bwatuje bwo kwizera ivyavuye kuri twebwe, kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe yirarira, kuko hagiyemo twebwe kubaho kwirarira, kandi Imana niyo habwa icubahiro. Imana iraninahazwa muri bino vyizerwa vy'agakiza ko ku ntango hagati gushika kw'iherezo ariyo yonyene itanga umuntu. Imana ibahezagire.